Ni amakuru ahambaye cyane, ni amakuru ateye ubwoba adushikiye yerekana ko intambara yaba igiye kuba mbi cyane mu gihugu cy'u Burundi, ndetse akaba ari amakuru yemeza ko bimwe mu bihangange muri CNDD-FDD no mu gisoda cy'u Burundi baba bamaze guhemukira Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko bari gutanga amakuru yose ajyanye n'ubutasi kuri M23. Ibi bikaba bimaze iminsi bigira ingaruka zikomeye cyane ku mutekano w'igihugu, kugeza n'aho igisirikare cy'u Burundi cyisanze cyumvirizwa na M23, aho Mutororo M23 yazumvirizaga, bigatuma igisirikare cy'u Burundi gihindura Mutororo cyakoreshaga, ndetse hakaba hamaze iminsi hagabwa ibitero bikomeye cyane by'ikoranabuhanga ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye. Ibi byose bikaba byerekana ko M23 yamaze gucengera mu gisirikare cy'u Burundi ndetse no mu gihugu cy'u Burundi, dore ko iza igakura amakuru yose ishaka mu gihugu, yarangiza igasubirayo. Ikaba imaze no gusohora itangazo ryemeza ko igiye gucecekesha amadroni ari guhaguruka ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, akaza kurasa M23 mu birindiro bitandukanye byayo, ndetse akarasa n'abanyagihugu b'abanyamurenge. Ibi byose bikaba bigituma intambara ishobora kuba mbi cyane, ndetse bikaba bituma ibintu byaba bigiye gukomera cyane mu karere. Ndabaramukije, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye. Ndi n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kuba namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Nimboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu karere, aho tugiye kugaruka ku makuru arabana n'umutekano, tukaza kubabwira amakosa akomeye cyane Ndayishimiye ariko arakora, byose akabikora afatikanije na FDLR yasize ikoze ihonyabwoko mu Rwanda. Benshi bakaba bemeza ko Ndayishimiye ageze ahantu habi cyane, ndetse agejeje igihugu ahatemba, aho benshi bemeza ko Uburundi bugiye guhura n'ibibazo bikomeye cyane, kuko nyuma yo gufata Uvira M23 irakurikizaho Bujumbura, ibe yakuraho ubutegetsi cyangwa se ibe yahagarika imigenderanire y'u Burundi na Kongo. Ibishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku banyagihugu batoya basanzwe batanishimye, kubera ubuzima bumaze guhenda ndetse bumaze kuba bubi cyane, kubera intwaro mbi itatunganiriza abenegihugu, ahubwo intwaro ishaka gukururira abarundi mu ntambara. Ni byinshi twabateguriye, aho tuza kwibanda ku biriko birabera mu mujyi wa Uvira, ndetse n'ibikorwa bya gisirikare biriko birakorwa n'ingabo z'u Burundi. Tukaza no kugaruka ku nama rukokoma yarayihuje abafise ipeti rya generali bakomoka muri CNDD-FDD, bose bakaba bari kwiga ingene batsinda iyi ntambara. Ariko andi makuru y'iperereza akaba yemeza ko abajenerali nka bose bari kwanga iyi ntambara, ahubwo bemeza ko Ndayishimiye wayitanguje agomba kugumya akayirwanya, akayitsinda cyangwa ikamutsinda, dore ko benshi mu bajenerali banemeza ko igihe kigeze kugira ngo bikure ko ubutegetsi bwa Ndayishimiye bumaze igihe biboneka neza ko intumbiro bufise atayindi uretse kujya bapfunga kamwe kamwe mu bihangange. Byose tugiye kubashikiriza tunyuze kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ubashikiriza inkuru ziba zitohojwe neza, ndetse ukabashikiriza inkuru utasanga ahandi. Niba utarabyonda kuri sabone byonda ko, kugira ngo uko dushize ko amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Uvira mu ruhagarara rukomeye, ndetse na Bujumbura generali yegeregere idasanzwe amabi no kwanka Generali Gasita mu gisagara gikomeye kiri mu Bwanda kirimo mu midugararo y'intambara. Bukavu kwa 7 Nyakanga 2025 haraheze indwi igisagara ca Uvira mu buseruko bwa Kongo kiri mu myerekano ikomeye yatumye imirimo yose ihagarara, haduka n'uruhagarara. Imvo yabitumwe kwiyamiriza General de Brigade Olivier Gasita aheruka kugenwa nk'ujejwe ibikorwa by'igendereza mu karere ka 33 k'igisirikare.
agashavu kaguma kaduga kakongerezwa n'ibyo yagirizwa by'amoko, ibisabwa bya politike n'icuka c'umutekano mu karere kitifashe neza. Intandaro y'ibiriko biraba umurwi wa Wazalendo, imirwi y'inkorabara ishigikiwe na Kinshasa bafashijwe namwe mu mashirahamwe yigenga, abo bari mu myerekano biyamiriza General Gasita bagiriza ko aturuka mu muryango w'abanyamurenge, inkehwa z'abatutsi rimwe na rimwe bitiranwa n'abanyarwanda, kuba yaragize uruhara mu ifatwa rya Bukavu yigaruriwe mu ntango z'umwaka na M23, ikiroberi c'abatutsi cicekwa ko gishigikiwe n'u Rwanda. Ibyo Kigali yama yiyamiriza yivuye inyuma. Kuva uwo murwi usubiriye gufata ibigwanisho mu mpera za 2021, M23 warigaruriye imigwi mikuru myinshi n'amazone akomeye arimwo ubutare bwinshi mu ntara za Nord Kivu na Sud Kivu, utsinze Kinshasa n'abayoboke bayo bo mu karere ndetse n'abacanshuro batandukanye na FDL ndetse n'ingabo z'u Burundi. Imirimo yose yarahagaze muri Uvira. Uruhagarara rurafatiye ku bwoko n'ibikorwa by'ubutunzi byarahagaze. Kuva ku 20 kuva ku igerekezo rya 2 Nyakanga, amashuri, amabanki, amasoko, urudandazwa no kwiyunguruza byose byarahagaze ibuvira. Igisigara cyahuye n'akaga gakomeye cyane. Turishijwe inzara. Nahora ndaza imicungwe n'amavoka nakuye mu Burundi, ariko tumaze indwi twugaraniwe muhira. Bivugwa n'umukenyezi aba muri ico gisagara. Mwijoro igisagara kija mu kaga, amasasu araswa, ibiturika, amabi akorerwa abantu bamwe. Umwana w'imyaka 5 yarahitanywe n'igiranede yaturikijwe mwijoro ry'uwa gatanu rishira wa gatandatu. Ku ruhande imyerekano yaciye ifata intumbero y'ubwoko iteye amakenga. Abanyamurenge bararonderwa cyane ndetse benshi batangiye kwicwa, bigakorwa n'ingabo z'u Burundi, FDLR ndetse na Wazalendo. Mu itangazo, ishiramwe Mutuelle de Banyamurenge ririyamiriza ikumirwa bakorerwa amabi n'iterabwoba. Abakenyezi n'abigeme bakubitwa ikibindura ndetse bagafatwa ku ngufu. Kwakirwa kuronka amazi meza, bamwe bari mu myerekano bavuga bati genda muvome mu Rwanda. Inyuruzwa ry'umwe mu basirikare ba FARDC n'umwe mu bapolisi bose uko ari babiri b'abanyamurenge. FARDC Burundi n'umukino wo gucudika mu karere. Kuri ibyo FARDC yo ivuga ko ishigikiye General Gasita. General Major Silvani Ikenge, umuvugizi w'igisirikare ca Kongo, yariyamirije ibiriko birasabwa n'abari mu myerekano. Abawazalendo nta tegeko na rimwe bafise baha igisirikare ca Kongo. Hariho abawazalendo nyabo n'abandi batari bo. Saba abawazalendo nyabo gutagwa mu mutego w'umwansi, niko yatangaje. General Gasita ubu yinyegeje muri imwe mu mahoteli y'Uvira, acungerewe na FARDC gifatanije n'igisirikare c'u Burundi. Uburundi umubanyi wa Kongo bwarungitse abasirikare baba ibihumbi 10 ndetse basigaye banarenze ku butaka bwa Kongo gushigikira FARDC n'abo bacuditse mu kurwanya M23, uretse ko ibakubita umunsi ku munsi. Uvira igisagara gikomeye kigeneramiwe cyane. Ico gisagara kiri ku birometero bikeya uvuye Bujumbura, ndetse M23 ikihashika iravuga ko izahita ikurikizaho Bujumbura, umurwa mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi. Uvira ubu irabangamiwe. Ubu niho hari umugwa mukuru wa Sud Kivu, inyuma yo kwiragarurira Bukavu n'inkwazangabo nyinshi za Kongo niho zahungiye. Bukavu kandi ni igisagara gikomeye gifasha Uburundi guhema kubera ingorane ikomeye y'ibitoro imaze hafi amezi 57. Abanyagihugu b'Ibujumbura bakoresha ibitoro bivuye Uvira baravuga ko aho kugira ngo ubuzima buhagarare, nyabuna biyamiriza Ndayishimiye akava ku butegetsi, ku buryo intambara ishobora guhita ihagarara, kuko uwaza arashobora kutahita yisuka muri iyo ntambara. Iterabwoba mu nzego z'umutekano, urwikekwe n'urwango ku rubuga rubonekera kandi mu mabi akorerwa abaserukira leta. Muri imyaka iheze intwazangabo mu gisirikare n'igipolisi bya Kongo hamwe n'abakozi
ba duwane barishwe cyane barirukanwa mu bice bari barungitswe gukoreramo. Amabi abiri akomeye yarakoze ku mitima y'abantu. Umusirikare w'ipeti rya kapiteni n'uw'ipeti rya majoro barishwe, baraturirwa mbere baranaribwa n'abarwanyi bo mu ntara za Sud Kivu na Nord Kivu. Tshisekedi asaba kwirimbura ariko urubuga rurashusha. Umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi ku nshuro nyinshi yaragerageje gusukamwo mabisi, agatangaza ko abanyarwanda batari abansi b'abanyekongo, ariko ko ingorane nyamukuru iri mu butegetsi bwa Kagame. Ariko ayo majambo yo kwirimbura nta na kimwe yafashije mu kugabanya urwanko n'amabi abandanya yiyongera ku rubuga. Akarere kashobora gushikirwa. Ibiriko bibera Uvira byerekana ubugizi kandi intege nke zibonekeza mu buseruko bwa Kongo hagati y'imishamirano y'abana kurondera kwemerwa mu karere kurwanya M23 n'itembagazwa ry'intwaro i Bukavu. Uvira ubu yabaye igipimo c'ubushuhe bw'amabi ariko abera muri Kongo, aho akarere gakeneye umutekano. Ikindi gikomeye nuko ubu tuvugana kuko abariko barakora ayo mabi yose abenshi bari kuba mu gisagara ca Bujumbura mu gihugu c'u Burundi, aho nk'aba FDLR ndetse n'abawazerendo bakomeye n'abasoda b'u Burundi bari gukora ayo mabi bose bataha mu gisagara ca Bujumbura. Ndetse andi makuru menshi amaze iminsi ahanhanwa akaba ari uko ikibuga cy'indege cya Bujumbura Melchior Ndadaye kiriko kirarundwaho intwaro zikomeye cyane. Amakuru twabashije gutohoza yemeza ko intwaro zose ziri kuruhukira ku gisagara ca Bujumbura ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye atari intwaro zoherezwa muri Kongo. Inyinshi zoherezwa muri Kongo ariko hari n'izisigara muri Kongo. Iyi ntambara imaze iminsi ibera muri Kongo yarabereye ikigwa gikomeye cyane leta y'u Burundi. Amakuru dufise nuko leta y'u Burundi yisanze atagisoda igira by'ukuri, nta bigwanisho bigezweho bagira ndetse nta n'imyemenyerezo ihambaye bahaye ingabo z'u Burundi. Amakuru ahari nuko Ndayishimiye amaze iminsi agirisha inama abajenerali akababwira ko bagomba kongera umubare w'abasirikare ndetse n'imyemenyerezo ihambaye cyane, ndetse n'ibikoresho byinshi bikaba biriko biragurwa bizanwa mu gihugu c'u Burundi mu ntumbero yo kwikingira. Ndayishimiye arabizi neza ko atabaniye neza M23, arabizi neza ko iyo amagara aterewe hejuru buri wese asamaye, arabizi neza ko igihe M23 izaba imaze gufata Uvira nta kindi izakurikizaho uretse kugara ku buryo nta murundi n'umwe uzongera gukandagira ku butaka bwa Kongo. Bitari ibyo M23 ntago izihanganira ko ibitero biyirwanya bizajya bituruka Bujumbura. By'ukuri ushaka kurangiza intambara ajya aho iriko irategurirwa. Amakuru ahari nuko M23 yamaze gukusanya amakuru y'ubutasi yose azakenerwa amaze ikivuna umwansi. Amakuru ahari nuko ibibanza bikomakomeye biri mu gisagara ca Bujumbura, ibibanza by'iteka ni ukuvuga nk'amakambi ya gisirikare ndetse n'ikibuga c'indege byabigiye kwibasirwa na M23 ndetse bigasenywa. Akaba ariyo mpamvu Ndayishimiye ariko arashaka ibigwanisho mu ntumbero yo guhangana na M23. Arabizi neza ko urwanko yanka M23 rutazatuma M23 ituma aguma ku butegetsi. Arabizi neza ko M23 ifise imbaraga n'ubushobozi butari bukeya. Arabizi ko igihe ingabo z'Uburundi zaba zimaze gutsindwa zirukanywe muri Uvira no muri Kongo hose, M23 izashigikira Red Tabara nayo igahita ijya gukoraho ubutegetsi i Burundi. Ibi byose nibyo byateje ikibazo mu bamwe mu bajenerali ndetse n'icuka c'intambara kikaba kiriko kiriyongera mu butegetsi. Ndayishimiye aho ahagaze arajugumira. Abamwegereye ndetse n'abayaga nawe baremeza ko ageramiwe ndetse ageze ahantu habi cyane. Benshi baremeza ko asigaye ajugumira akanirwa kugira ikintu avuga arabye amabi ariko arakora, ndetse aratekereje ko byabigiye kumugiraho ingaruka zikomeye cyane. Benshi baremeza ko ari ikibazo cy'igihe gusa M23 gufata Uvira bitazagorana, kuko Uvira ntago yari irinzwe kurenza uko Goma yari irinzwe canke Bukavu yari irinzwe.
Ibi byose akaba ari byo byerekana ko M23 itegereje oda izaturuka kwa Makenga, ibintu bagahita babirangiza. M23 amaze gukora infiltration aho yamaze kwinjira muri Uvira, ubu niyo iri gukora ikimotari muri Uvira, niyo iri gukora imirimo y'ingufu muri Uvira nk'uko yabigenje no muri Goma, niyo iri gukora ibintu byose muri Uvira, ariko ikabikora inahererekanya amakuru. Murazi uko M23 ikora, irabanza ikazenguruka iwigiye kurwana nawe, nyuma yo kumuzenguruka yohereza abasore bayo b'abakomando bakinjira mu gisagara indani. Ibi byose nibyo bituma M23 ifata igisagara mu minota mike cyane. Amakuru ahari nuko M23 itazemera kurwana icyumweru muri Uvira, ahubwo nyabuna izahita ijya guhagarika ahari guturuka ubufasha. Ni ukuvuga ko intambara izahita igera i Burundi. Ibi byose nibyo biriko biratera ikibazo abarundi batekereza n'uburyo kibabayo nabi cyane, batagira igitoro, batagira umuyaga nkuba, batagira interinete. Ibi byose bakabona ko Ndayishimiye icyo yakoze atacindi uretse gusambura igihugu mu myaka igiye gusaga 7 amaze atwara igihugu. Andi makuru y'ubutasi yemeza ko Ndayishimiye yamaze gutegura aho azahungira we na Tshisekedi. Ubu ariko arayora amafaranga mu gihugu ajya kubakayo amazu ndetse ajya gukorayo amabizinesi amwungukira. Amakuru dufise kandi yizewe nuko yaba yaramaze kwemererwa ubuhungiro muri Guinea Equatoriale, aho yiteguriye guhita ahungira n'umutambukanyi we Angeline Ndayubaha kubera ubegito bariko barakorera abarundi. Ni byinshi biriko bari kuvugwa mu mutekano, ariko byose turajya tubatohoreza tubashikirize tunyuze ko n'umuyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Mu kandi kanya turaza tubabwira ibyavuye mu nama y'abajenerali bakomoka muri CNDD-FDD ndetse n'abatwara amakambi ya gisirikare, aho baraye bakoze inama ikomeye cyane yari irongowe na General Prime Niyongabo. Ndayishimiye nawe akaba yari umutumirwa nk'abandi. Byose mukaba muri buze kubikurikira kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.